Amahoro, nitwa David TUYISABE, mpagarariye urunani rw'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi rwitwa UNASCOKI. Hano ni kuri Kibonobono Media, ni ikimenyeshamakuru cashinzwe n'urwo runani nyene rw'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono, rusanzwe rihamagarira abarundi bose kurima igiterwa c'ikibonobono, kugihingura no kugira ngo gishorwe hanze. Hanyuma kandi haruhande y'ubwo burimyi hariho n'iyindi migambi ikorwa n'abarima ikibonobono. Iyo migambi nayo harimwo nk'umugambi wa mbere twahereyeko ni guhingura amasabune, ivyo twita savon solide. Hanyuma harasubiriye umugambi wo guhingura amavuta y'ikibonobono. Iyo nayo akaba ariko arafasha abantu benshi cane turavye intahe z'abatwitura. Hanyuma kandi twarasubiriye turashinga izine y'ifu y'ibigori, imwe yafu ikobowe bita kawunga canke sembe, bivanye n'agace uba uherereyemwo. Hano iwacu mu Burundi twarasubiriye turahingura savon liquide, ya sabune y'amazi, turahingura shampoo, turahingura n'ipiripiri. Hanyuma kandi turafise igisata cigisha amategeko y'ibarabara no kugendesha imiduga, auto école, turigisha icongereza, turigisha machine nyabwonko. Ivyo vyose n'ibintu tumaze kuba turiko turakora hano muri Kibonobono. Aho rero ntitwibagiye n'ibindi vyinshi vyiza tugiye kongerako muri ibi bihumbi 2026. Aho rero ico nashaka kubwira wewe uriko uranyumviriza ni kukumenyesha yuko ibintu vyose turiko turakora kugira ngo ubibemwo utanga amafaranga ibihumbi 12. Ivyo turiko turakora vyose kugira ngo witwe umunyamutahe ube muri vyo n'amafaranga ibihumbi 12. Vy'ukuri uravye intambwe tumaze gutera uko ingana, no kumenyesha yuko mu Burundi turi hose. Mbere uyu mwaka w'ibihumbi 2026 turiko dukora cane gose kugira ngo tuzohave tunasohoka no hanze y'u Burundi. N'ibihumbi 12 gusa. Nkitangura amakenga yari menshi, ubwoba bwari bwinshi, abantu bumva ndabahamagarira kuza muri mugambi banyita amazina atandukanye, bakavuga ko ndi gisuma, bakavuga ko nshonje, bakavuga ko ndi umu escroc, nibwo busuma nyene umuswaganya ngira ngo mu Kirundi n'ibindi vyinshi. Ariko buke ko bagiye barabona umwe baraje baraza no munsi turiko dushika abantu ibihumbi 30, kandi tugomba kubandanya kugeza ku bantu 1,000,000. Rero namba vy'ukuri twaravuye kuri umwe tukaba tugeze ku bihumbi 30. Habuze iki kugira ngo nawe basi uze urunguruke urabe ivyo abandi barimwo. Karibu cane, ingo twifatanye, nta kibazo, nta ngorane n'imwe nkuko namwe ndabibabwira kuva mu ntango. Ahubwo je sindi gisuma, je sinzobiba. Ibintu turiko turakora bizotera imbere, ikibonobono tuzokirima. None gushika ubu turamaze kurima niburi hegitari ngira ngo zaba 1000, si ikibonobono tumaze kurima. None kandi turahingura amavuta, iritiro imwe tuyigurisha 240. Ngaha byari hari umuntu yanterefonye, araza aragura iritiro 5. Yaraje ashaka kugura iritiro 20, ni kuvuga ibido yose. Ariko ngo ashitse ngaha je siho nari, banterefonye bambwira ati burya wa muntu yatwaye iritiro 5 gusa, ariko yayatwaye kugira ngo abanze agenda apime. Ngo amaze kuyashikana numvise yavuze ngo ukuntu nahora mpangayika, nahora nduha, ngenda Tanzania, ngenda Uganda, ngiye kurondera no mavuta, ndabona neza yuko ahubwo vuba ni gusubirayo ngende ntore izindi litiro 20.
none vy'ukuri ntiwoza twifatanye habuze iki? Twandikire ngaho muri commentaire utubwire ico bakibura kugira ngo uze, hanyuma mugabo namba kitoba kibura wandike kwizo nimero ubaza ati ndashaka kwinjira muri UNASCOKI canke muri kibonobono, hanyuma baheze bakubwira ingene bigenda, naho wowe uri kure urashobora kwifatanya natwe. Imana ibahezagire mwese mwariko murankurikirana, kandi ndabifurize kuza kwifatanya natwe, nongere kandi nsabira n'umugisha utagabanije cyane cyane kuramba gose kugira ngo tubone ibyiza vyateguwe muri no migambi. Abarimyi mwese b'ikibonobono, abanywanyi maze gushiramwo imitahe muri no mugambi, Imana ibahezagira.